burya ibi byose sinkubeshe erega nimba abajejwe guposta cyangwa aba journaliste batabibona abatanga amasho canke abaza mu masho barabibona sivyo cyane cyane jewe rero kubganje nta kibazo kandi ngira urabona ko aho nye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ari barasaba ko vishaza karirimba aho première dame abari barasaba ko vishaza karirimba ndetse akaba ari nawe muririmbyi bagomba gushira imbere ngo yakire canke aririmbire abo banye n'icubahiro bacu no mu bandi bategetsi batandukanye ugasanga vishu izina giwe riguma rigaruka nabikubwiye hari ivyo nakubwiye nk'indero ico ni cambere burya umutegetsi aranaraba n'ukuntu witwa urazi ko mbega izi post mwebwe mugira canke ibi biganiro tugira canke ivyo twandika ivyo duposta ku marezo sociaux babiraba kabisa barabiraba bararabitwa burya ibi byose sinkubeshe erega nimba abajejwe guposta canke aba journaliste batabibona abatanga amasho canke abaza mu masho barabibona sivyo cyane cyane jewe rero kubganje nta kibazo kandi ngira urabona ko aho nye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ari barasaba ko vishaza karirimba aho première dame abari barasaba ko vishaza karirimba ndetse akaba ari nawe muririmbyi bagomba gushira imbere ngo yakire canke aririmbire abo banye n'icubahiro bacu no mu bandi bategetsi batandukanye ugasanga vishu izina giwe riguma rigaruka nabikubwiye hari ivyo nakubwiye nk'indero ico ni cambere burya umutegetsi aranaraba n'ukuntu witwa urazi ko mbega izi post mwebwe mugira canke ibi biganiro tugira canke ivyo twandika ivyo duposta ku marezo sociaux babiraba kabisa barabiraba bararabitwa Oh yes, one to everybody, and my name is Radio. Oh, this is Lloyd TV in the place, and you know what it is. I just and Mr. Radio. I'm back again. Rero hamda kugira vyinshi muri entertainment, hamda kuzanira abahitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Already is the gentleman. Kola like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news kuri kamera. Uri kumwe na zombie cameraman. Ni watuma image uyibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, reka ntakusana ko joro kumva kuri micro ishopo radio so promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira behe umwana habanza kubaho papa mbega wewe wari kubaho atapapa ntivyari gushoboka agise mu kano kanya twicaye kuri Ka House Hotel niho tuko turakora kino kiganiro urano kwameze fresh sana. By the way barakwakira hari ama location ameze neza ufise urubanza wifuza kuryama barakwakira neza cyane. Ni Ka House Hotel iri ngaha mu Kamenge kwiri kaburimbi ya Gare du Nord ugeze kwibuye ucubona hejuru Ka House Hotel no twicaye mu kano kanya na Legend Vishu Love mkali wa live yo wagwan. By the way reka manda wabwire Vishu kuno yambaye afite droit des annuaires s'il vous plaît dread z'amafaranga hari abantu benshi baza ngo dread n'amafaranga shogira dread ata amafaranga. By the way abona ko afite dread zimeze fresh z'amafaranga yambaye umupira wa noir ipantaro ya noir n'ikirato kizimvye cyane kirimo amabara ya jaune bwo mutakibona ariko n'ikirato cy'amafaranga ndibaza muri esero waza kukibona. Vishu Love yes sir apendeza sana papa urakoze cyane ati rije nta kuntu muri jeno reka kubegwa papa wanje ivyo kubegwa birisiguye rimwe bivanye n'ivyo umuntu abarimwo ariko n'Imana izi imbere ikaguma ihezagira iyo umuntu rero yaberewe bibanza gushimirwa Imana kubera ko niba yamuhaye ubugingo igatuma ronka n'ivyo vyose vyotuma begwa agacashimirwa n'ababari nyuma y'uwo muntu nka The Fighter Production havuye Imana hacaza The Fighter Production basi bavuze The Fighter ucawumva ipifamba mukali wa show wagwana my brother navuga neza yuko mukoranye igihe kinini musaza nubundi abaza kuramba barakorana cyane abaza kuramba barakorana sana. By the way Vishu reka manda kuramutse kwanza urakoze cyane reka nanje ndakuramutse n'abariko barakurikirana Lloyd TV muri kano kanya Vishu Love naje yaza ko tugira tuyage vyinshi mutwereke urukundo muze tuyage amajewe ndahari mugira amahoro n'urukundo Vishu Love wanyu nagarutse kugeza kuno musaha cyo kwino munota
umunsi wa Vishu wagenze gute ko by the way turi mu saa 8 saa 9 guco no turakona kino kiganiro urumva ko umunsi ugira ugere kure cyane uri hafi guhera by the way umunsi wagenze gute kuri Vishu Love? Urakoze cyane, umunsi wa Vishu wagenze neza cyane, uretse ko afise uburuhe bwinshi bw'ibiteramo ariko arakora vy'urutavanako ariko nyene kubera ariko kazi kandi nyene no muri Bibiliya haranditswe ngo umuntu azojya umuntu azojya arushe ariko hari nakandi ati udakora ntakaje kajya ku udakora ntakarye baba ariko babwira abanebwe mugabo umuntu azojya arushe ruvuga ko uzokora cyane kugira ngo uronke vyinshi canke uronke ivyo ufungura rero umunsi umeze neza, uretse uburuhe nibaza ko n'abantu bumva ko ijwi ritameze neza harimo aka gripe nubwo uburuhe ariko nibaza ko banyumva ibintu nyene Imana yahezagiye ndacahema umwuka w'abazima. Ariko bavuga ngo nta vyera ngo de mbega ibicyagenze neza nta kantu nakame katagenze fresh no musi. Nibaza ko bavyumvise namaze kuvuga yuko harimo aka gripe harimo nubwo buruhe n'utwo tuntu gusa tutameze neza sino ibisigaye ni sawa. Ndavuga ku ruhande rw'akazi vuga ati aka kantu ko nikangenze fresh by the way. Oya nta kimwe kitagenze neza vraiment muno munsi. Ino munsi vraiment jewe ndashimira Imana ihabwa icubahira ahubwo. Ibintu byose biriko biragenda neza. Wavuze yuko ati ukuye mu buruhe ndibaza abantu mu kwikana Vishu ndibaza murazi neza yuko ino sama reka ndayiteguyiwe ni Vishu Love novuga neza yuko ibiteramo byinshi bikomakomeye muri ino sama yagiye arabigaragaramwo ibiteramo onavuga neza yuko bikomeye cyane Silver ndabisubiyemo turaza kubigaruka ko ndibaza yakubwiye neza yuko ati akantu k'uburuhe nibiteramo byinshi ari karakora urabizi neza ko itari kimwe yakoze igiteramo ari kumena Kidumu Kibido Kibuganizo ni igiteramo cyavugije abantu amajambo menshi by the way arico shako tunahera ko imbere ko tujya kubindi Vishu. Yes sir. Igiteramo uri kumena Kidumu ni kimwe mu biteramo vyavuzwe cyane ni kimwe mu biteramo navuga neza ko vyagenze neza cyane mbega igiteramo kuri Vishu ari gisobanuye iki? Urakoze cyane kuri Vishu ni igiteramo cari gisiguye canke cari gisobanuye ubukomezi bwa Vishu kubera ko nibaza ko kibaye igiteramo ca kabiri muri no sama duhuriyemo na Kidumu ucumva ko Vishu ari umuntu uko abantu bari basanzwe bamufata nk'umuntu asanzwe mugabo Vishu ku rugero ariko no rugero rukomeye kandi rushimishije nico gituma utaza kumva mpengeshanya kuvuga Imana kubera ko vyinshi niyo yabikoze kandi niyo kubishimirwa akurikirana The Fighter Production n'abandi bantu rero bashobora kuba bari nyuma ya Vishu ariko baramfasha ni no kubwira ko rero ari giteramo navuga ngo cyari gisobanuye vyinshi mugabo kimwe cyo abantu botahura n'ubukomezi bwa Vishu Love canke izina rya Vishu. Ni na kimwe mu biteramo banavuga neza yuko nkuko nabivuze ati vyavugije abantu amajambo menshi hari naciye ndumva ariko batanga commentaire ndavuga ati musi nawe na Vishu nzomaza kino kibazo ni concert bivanye nuko yahuriyemo abahinga gusa kuko uvuze Vishu kuri live nibaze neza yuko atari izina ritoya uvuze Kidumu kuri live nibaze ko atari izina ritoya aho beshire batangiye gukompara ati mbega Vishu na Kidumu ninde yemeje abantu makijya kirori bivanye nuko mwakubisemwe kubera ko amazina yahure mujya show yari amazina yose atoroshe muri live kari wa live na Kidumu mbega kubande gwawe izina Kidumu izina yesobanuye iki? Bon nibaza ko nta muntu atabizi Kidumu muri generation ya gatatu niko no bivuga yaje akonvenka cyane no muririmbyi akomeye akunzwe muri East Africa muririmbyi washaka atabana muri kino gihugu cy'u Burundi ni izina rero rikomeye ni izina udashobora gufata minenegwe ni izina tutabeshanya muri East Africa kabisa ni izina riri ku gwego kabisa nuko mbega Vishu Love kuri ujya munsi rero yari Vishu ameze gute ugiye kuraba yari show yiteguriwe cyane yari show abantu benshi abipfuza kubona Vishu Kidumu kuri live mbega ujya munsi yari Vishu ameze gute? Bon yari Vishu w'umuririmbyi abantu bose bazi mugabo yari Vishu wa wundi yinjiye mu giteramo uko nkunze kubibwira abantu je uyimpaye igiteramo ndagifata nk'icyanyuma no kuvuga nkora show n'inguvu zanje zose hamwe mvuga ngo iki giteramo gishobora kuba arico cyanyuma kubera ko umuntu atazi umunsi n'isaha byo kuva kuri inosi je rero iyo umuntu amaye show ndayifata nk'iyanyuma mvuga ko yari show ikomeye kandi nari niteguriye
abari baje bonshingira intahe yuko ivyo nakoze antuka barabonye bati uyu muhungu n'umuhungu wo gushigikirwa n'umuhungu akomeye cyane ku muziki. Bega ivyo haya abafana uko wateguriye abafana niko wabonye bavyake ko ndazi neza ko Vishu nkuko babivuga yari kuri stage nimba umaze kwitabira ibiteramo vyiwe ni Vishu Love yari kuri stage agerageza guha umunezero abafana biwe agerageza guha ivyishimo abaje kumuraba cyangwa se abatanze amafaranga yabo kuko ajya amafaranga bari kuyakoresha ibindi hari umuririmbire amenya agaciro kuwisofye agatanga amahera yari kugura hari urasi ko hari umuntu ashaka kuza muri show yawe yaraye ubusabisho ni benshi akini gavuga ati ariko je ntegenza kuja muri show yawe kabisa. Bega bajya abo bantu ahubwo tubashimire cyane kubera ko bari mu bantu batuma ibintu bigenda neza ahubwo bari mu bantu batuma baduha inguvu abantu bavuga ngo umuziki ngo ntacumaze urumva bari abantu baza mu biteramo batwereka yuko umuziki ahubwo ni ikintu cyo kubandanya kubera ko gishobora gufasha benshi. Ibaze nk'umuntu yaraye adafunguye agacaza muri show urumva ko haba hari ikintu aje kurondera muri uwo muziki. Ni kuvuga amafaranga yofunguye akavuga ati iyi ni tike izonyinjiza muri show ya Vishu Love urumva neza yuko aba ari ibintu byiza cyane aba yaduhaye ndetse n'agaciro gakomeye akaba yanagahaye n'uwo muziki wacu dukora tugire ko tunabashimira cyane abantu bameze gutyo. Yego hari bamwe mu baririmbyi usanga bakubita abafana babo mbega hazogera igihe Vishu akubita umufana bona vyonsi ngira ngo nzoba nasaze bishoboka ko nzoba nasaze kubera ko sinibaza yuko gukubita umufana yo bari yo solution ariko kandi bivana erega natwe bujya imbere ko tuba baririmbyi tuba turabantu simvuge ngo nzoba nasaze ari gihe umufana nawe usanga nk'akarorero jewe mvuye kuri stage ndarushe umuntu agusavye ifoto ugasanga hariya muri management nabo bariko bakubwira bati ihute tugira ibi nibi ugasanga umuntu agukore nk'ikintu atategerezwa gukora kubera uburuhe niki ugasanga nawe ushobora kuba umwishuye nabi cyangwa ugasanga ugize reaction itari nziza kandi vyama vyabaye sino ko baririmbyi gusa. Bon abantu baze badutahure rimwe na rimwe mugabo nibaza ko hatogera igihe umuntu akubita umuntu kweri kuri Vishu nibaza ko hatazoba haragera kubera ko nishavu ndafise ukuntu ndarikontorora ndaritwara siryo rintwara kabisa. Ikibazo cya nyuma kuri show yabaye itariki 19 Vishu Love ari kumwe na Kidumu hari beshi ijya show bayifashe nka competition kubera mwarimo muri babiri bakomeye cyane muri live ayo mazina n'amazina atoroshe muri live hari beshi bagize ko babikompara nka competition mbega Vishu yagiye kuririmba nawe fata nka competition. Bon jewe bujya nari nasa nk'uwacishuye je yongiye muri show ndayifata nk'iya nyuma urumva yuko show yari yo yose ndayifata nka show ikomeye cyane kuri jewe waba uri wenyene waba uri kumwe n'abandi uko bigenda kose ndi jenyene ndi kumwe n'abandi ahubwo rero ndi kumwe n'abandi hoho njiramwe izindi nguvu kuko ndavuga ngo hari abandi bantu bategerezwa nabo kuza kwerekana ivy'iwabo novuga kira muntu wese aritegura je rero ku ruhande rwanje singenda muri show ngiye ngo ni competition mugabo ngenda ngiye kuvuga ngo ndemeza abantu kandi mfata show ko ari nk'iya nyuma nkoze urumva yuko zikintu ijya nyuma utegerezwa gushiramo inguvu zawe zose kabisa. Ni na Vishu Love novuga neza yuko akunze kugaragara mu biteramo vyinshi s'il vous plaît bakuzi ba Roy TV ninavuga umuririmbyi akora amashow menshi ni Vishu Love. Vishu niye banga ukoresha kugira ngo wamugaruka mu makosera komakomeye. Urakoze cyane nibaza ko nta banga jya hatari uretse Imana izi imbere nibaza ko nk'umuririmbyi hariho kubaha abo muba muri ko murakorana mbashatse kubwira nka The Fighter Production ndayigarukana kubera ko ari ihagarariye Vishu umuyobozi wayo ni Happy Famba no kubaha ivyo baba bariko barakubwira ukagira ku ndero yabo donc ivyo bakubwira kigira kabiri ni indero abo mukorana bakakubwira ati ikiburyo ugaca iburyo cibubamfu ugaca ibubamfu babwiye je imbere ukaja imbere bakubwiye subira inyuma ugasubira inyuma biba vyiza. Hanyuma ikindi naco nibaza ko harimo nakazi bimwe nakubwira yuko jewe ngiye muri show ndayifata nk'iya nyuma niho nayandi masho azarabonekera kubera nk'ubu ndazi ko manager na show ya dimanche le premier yahavuye hari abandi bantu bashobora kuba bavuganye bivanye na performance nakoze hama manager agaca aronkizi ayandi masoko bivanye nuko yateguye umuririmbyi wiwe bigaca bigenda neza. Urumva rero nta banga jya hatari mugabe ibanga bwa mbere no kugira indero ukubaha abo mukorana ni muri management ukuba iyo management iyo bagutwara akabari yuja voilà. Nirihe banga rero by the way cyangwa se na kai kagohe
wavunira abaririmbyi bagenza ko ugiye kuraba hari abaririmbyi benshi baririmba igihe kinini ariko ugasanga ugira abahamagagwe mu biteramo biragoye cyane ugasanga mu mazina ahubwo barageza aho baheba umuziki kubera yuko baririmba ntibahamagagwe mbega vyo babiva ku kwitwara nabi kwabo cyangwa kutubaha ababatwara cyangwa kudakunda abafana babo byo biva ku kivisho. Bon ivyo bintu bigaruka ahandi wewe witwaye gute nk'umuririmbyi eske abo mukorana mu bifata nk'akazi canke ni blague urumva eske abo muri ko murakorana baravyumva ku rugero kubera ko hari abantu mushobora kuba mukorana ugasanga ntibametriza game nuko benshi nga mu Burundi iyo umuntu atanguye kuvuga ukuri ko rero yacavuga ngo no kwishima sinkobesha umuntu yitwa Epifamba bino bintu vy'umuzika arabizi ya 100% uravyumva yabigiyemo rero ukabona vijararonka amasho no kuvuga ko hariho maîtrise Epifamba afise abantu benshi badafise muri bano bantu bakurikirana abaririmbyi cyo gituma uzosanga na vishu n'amasho menshi yaronka kubera ko ubwa mbere Epifamba ni inzobere muri bino bintu vy'umuziki ibi bintu vy'amasho aravyumva ubonye nka vishu yambaye impuzu zibria umenye ko Famba yabaye muririmbyi arabo mu dancer aramenya ico public ikeneye aramenya ico umubosi akenera sasa ubonye vishu yari karashininga mu masho ngo bigenda gute ngo bakoresha imiti hariho nukuvuga ko uko Famba yitwa mukali wa show je nkitwa mukali wa live ahubwo ubu tuzova tumwita mukali wo kurondera amasho canke wo guhabwa amasho menshi cyane navyo kubera ko arabimetriza abantu rero je nta manuro notanga kubera ko umuntu wese afise integuro nuko ategura ivyiwe sivyo mugano kubwira ngo nimba nshobora kuba ndonka amasho menshi nimba nshika kuri show hama hakaboneka ibindi biteramo bica vyiyongera uwo munsi nkozi iyo show harimo ubufatanye bwiza bwa vishu na management yiwe bivanye nuko bakora na communication donc uko bakorabora biboneka neza mu bantu no muri bo ubwabo bakozi ba TV ndibaza wavyumvise ndibaza igihe vishu amaze muri The Fight nibaze ko ukizi nimba ukurikirana umuziki nibaze neza yuko asaba aririmbyi benshi bakunze kumara igihe kinini mu marebo yabo abenshi barajayo bagasambuka yakubwiye ko bisaba kubaha d'abord ariko nta kintu akimuzokora utubaha ngo bicemo no mu ishuri bisaba discipline ariko tukiri ngaho nyene vishu hari bamwe mu bantu bakuze kuvuga bamwe bakunda kwibaza ati mbega ni kubera ko Vishu Love ari umwe mu baririmbyi bakomeye cyane bavuga neza yuko uburundi bufise nibaze ko bavuze abaririmbyi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bazi umuziki nibaze ko izina Vishu utorisiga inyuma nibaze ko izina Vishu utogibagira ariko hakaba benshi bakunze kwibaza ati mbega ari kubera ko Vishu yakoze igiteramo kandi abari biteramo bikomeye cyane abari biteramo navuga neza ko byitabirwa n'abantu benshi atakunze guhabwa akaryo ko gupostingwa ku mbuga zigiye zitandukanye cyangwa se ku binyamakuru bigiye bitandukanye mbega aho bahari kibazo nyabakivisho. Urakoze cyane bugi ico kibazo je nkajewe nk'umuririmbyi cyongora kwishura cyongora kwishura mu gihe je ivyo mba ndiko ndakora mba ndabikora nibaza ko ari vyiza hama abajejwe kuduza umuziki niba aba journaliste dukunze kubivuga ugasanga ntibabibona sinzi ico bivako sinzi ko ari kwanka lebo yanje sinzi ko ari kwanka Vishu sinzi ko ari kwanka umuyobozi wa The Fight Production sinzi ko ari biki ariko je ico nkora nibaza ko uko je ndabigenza ndavuga ngo nta ngorane burya uwaje mu giteramo abantu burya barabwirana kubera ko nibaza ko ntawo mu giteramo atarabiye kuri mugenzi we uko vyagenze navuga ko upostinga udapostinga Vishu ibiteramo birabandanya kuboneka kandi muri lebo yanje barabibona hama n'inguvu bakazishiramwo nanabikubwiye kare umuyobozi wa The Fight Production bino bintu vyose zis challenge zose arazizi yarazibayemwo haca amenya rero ko apanga avec Imana ikamumurikira ikamufasha nabo bakorana bose timu yose bakavuga ngo reka twebwe duce ino nubwo abantu babigize gutya ariko twebwe ntibiduca intege by the way ntibiduca intege kuko turabizi yuko iyo umuntu ari karakora hari ivyo usanga bitagenda neza kuri bamwe ariko twebwe ico turaba no kuja imbere nta muntu numwe dufitaniye beef kiretse utarayitubwira mugabo twebwe jewe nka Vishu canke muri The Fight Production na bivu dufitaniye n'abantu ariko ushobora gusanga hari abayi dufitiye tutabizi twebwe ariko hari ikintu kimwe gitangaje by the way Jack intera kuvuga ati why not ugasanga ibinyamakuru ntibiguha prom
nkuko ubikwiye cyangwa se bikoreje izina ufise ariko bikagaruka ukama warose amashow ari big kurusha na bamwe ba promotingwa na vya binyamakuru ariko wowe ukamugaruka mu birori novuga ko bikomakomeye ivyo bintu biratangaje sana Visho burya ibi byose sinkubeshe erega nimba abajejwe guposta cyangwa aba journaliste batabibona abatanga amasho canke abaza mu masho barabibona sivyo cyane cyane jewe rero kubganje nta kibazo kandi ngira urabona ko aho nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ari barasaba ko Visho aza karirimba aho première dame abari barasaba ko Visho aza karirimba ndetse akaba ari nawe muririmbyi bagomba gushira imbere ngo yakire canke aririmbire abo banyine icubahiro bacu no mu bandi bategetsi batandukanye ugasanga Visho izina giwe riguma rigaruka nabikubwiye hari ivyo nakubwiye nk'indero ico ni cambere burya umutegetsi aranaraba n'ukuntu witwara urazi ko mbega izi post mwebwe mugira canke ibi biganiro tugira canke ivyo twandika ivyo duposta ku marezo sociaux babiraba kabisa barabiraba bararaba itwo twigira bakaraba n'ibikorwa vyawe by the way bakaraba ngo ariko arakora canke ariko arashwana nabana ka canke aguma mu manyanga canke aguma muri ibi ivyo byose biri mu bintu bituma bavuga ngo Visho reka tumuhamagare kuko barazi ko atabifu je ngiranira no muntu barazi ko atamuntu dushwana ntuzonambona ngo ndiko ndandika ibi canke biriya bitandukanye ariko je ico ndaba nakazi kanje nshimira n'Imana ya Mahede Fighter Production kubera ko nabantu iyo bambonye kwikosa baramanura nabantu iyo babonye ibitagenda neza ntibatinya kubwira umuririmbyi wabo yuko ibintu bitameze neza gutyo tukabandanya kubaka umuziki wacu bikanatuma naba bantu canke na ya mashow yose uri kuravuga babantu badaposta abandi bababera ijisho bakababwira ngo nubwo bari abantu uriya muntu mutamuposta ivyo ari karakora twebwe turabona ari vyiza ari naco gituma nca ndonka amashow menshi cyane kabisa hari n'ikintu nakunze kwibaza bamwe mu baririmbyi urashanga ndagikuye ko ico kintu uvuze discipline canke uko wavuze ko benshi bamwe mu bategetsi baraba uko twitwara like baraba uko abarivyi bitwara utwo bigira cyane umwana kubaza kino kibazo ni na Visho Love munyumvirize neza ni na Visho Love utosanga yambaye amahereni by the way nta tatuwaje nimwe agira Visho yes ni kimwe mu bintu bavuga neza yuko gitangaje sana aho usanga bamwe mu baririmbyi usanga ukuboko kose kuzuye tatuwaje usanga ngaha hari amahereni kugera aho batobora no kuzuru ariko Visho Love nta tatuwaje nimwe afise nta mahereni why not Visho bon urakoze cyane ivyo si none bivuga ko cyane fait burya amahereni ivyo bintu biri mu gushaza ivyo bintu biri mu gushaza ni wanaraba nta shenete nambaye nta saha nambaye navyo navyo kutabibajije bon bivuga ngo biravana no kuntu umuntu yitwara canke bikavana no umuntu avyumva bon simvuze ko ntazovyambara bishobora gushika nkazovyambara ariko pour le moment hari n'igihe numva umengo ukumeze niko koba kwiza gusumba ivyo bindi sinavuze ko ntazovyambara nshobora kuzovyambara ninumva nanje vyonzamwe nkavyambara kandi zino judging abavyambara kubera ko biri mu bijanye no gushatsa voilà ariko nibaze igihumazo utaravyambara utariyandikisha ko oya birashoboka kubera ko tujana no kwisiri kiragenda ariko ntiwibagire ko n'umuntu mu mutwi we donc narabiririmbye mu ndirimbo yitwa Ndiki ndavuga ngo Imana mu kuturema yaduhaye ubwenge bungana ariko uko tubukoresha niko gutandukana sivyo nimba ntariyandika ko no munsi ku myaka 40 mvise nshobora kuzovyiyumvira ejo canke hirya ejo nkaca ndabikora nimba ntaramara amahereni no gutoga sinoze ejo ushobora gusanga navyiyumviriye bivanye nuko navyuse canke nivyo niyumviriye nkabikora nta kosa nzoba nkoze kandi nababikoze nta kosa bakoze bivana rero nuko umuntu avyumva canke abitahura kabisa ariko je kurande rw'iwanje numva neza yuko kuba ukunze kwizegwa n'abategetsi bagiye batandukanye nibaze ko navyo birimo nkuko yavuze ati bararaba utwo twigira bararaba comportement zacu oya ntibaraba mahereni biragoye kuja imbere y'umutegetsi ufite amatatuwaje ukuboko kose kuzuye utoboye ku matwi wambaye amahereni nibaze ko bigoye cyane Visho nibaza abariko badukwirikira nibaza muraza kubitahura oya ico sico uravuga igituma atarico umviriza igituma atarico buriya bari abantu abategetsi canke abagwiza tunga batandukanye cyangwa umuntu wese ashobora gutegura ikirori agahamagara umuntu sinkubeshe ntibazoraba uko jewe ngo
ngo nuko kuntu ntatoboye nibikogwa ntibazoraba ubustare bwa hatari ngo Vishu yaratoze ngo mu minsi yahera na Madrid General Infise mugo bumvise Madrid ko kino nibikibandanya no kuvuga ko niwibaze ngo bazoraba ko ntatoboye canke ntambaye amahereni canke ntambaye amajenete kuva hasi gushika hejuru ahubwo barabi ibikogwa ivyo bikogwa rero bigaherekezwa n'indero umuntu afise bigaherekezwa nuko yikomporta biratandukanye cyane Vishu aho nyene erega kwitobora cyo kwicapako ni bimwe mu kuko hariho akantu bavuga ati mbwira icuri mubwira uwuriwe okay no kuvuga ibintu uko weretse umuntu arashobora kukubona uwuriwe bivanye nuko akubonye okay by the way umwubahwa arashobora kukuraba akavuga ati uyu muntu vraiment sino muhakazi ko kuja imbere yanye n'icubahiro bivanye nuko ameze by the way ariko navuga neza yuko hari ukuntu umuntu ashobora kukuraba akavuga ati uyu muntu nubwo no murungi kajya ashobora kumara amazi nibaze neza yuko ni bimwe mu bantu ni rimwe mwibanga je maze kubona usumvye abaririmbyi benshi kuko ndazi nta mafaranga yo kwicapa ko Vishu yabuze oya hari impamvu rero atabikora by nubwo yase kuvyemera ngaha hari impamvu Vishu atabikora ndazi n'ubu nyene abishatse n'ubu nyene yo byorarako oya inyishu ya vyose ndayiguhe n'abantu bariko baradukurikirana bavyumva we d'interrogation inyishu nayivuze ubwa mbere no kugira indero ako urumva indero nivyo n'inyambaro yo konta uri imbere y'umuntu mugabo amahereni nubwo noshaka nkatobora ku rurimi naho noshaka nkatobora hano hejuru y'ijisho ico sico kibazo umuntu arashobora kuba yaratoboye canke yari yanditseko mugabo ugasanga afise yandero nziza cyane imwe ituma umuntu avuga ngo ndamuhamagara mu bintu vyanje ni indero nibikogwa nuko witwara ariko sindabona Vishu ifoto y'ibiki yasira ku mbuga yambaye pocket none sinakubwiye ivyo bija mu ndero hariho rero ibintu Vishu adakora novuga neza yuko ari ryo banga arusha abaririmbyi benshi kuba umustari so kwambara pocket ugapostinga ifoto akabutura kindani kaboneka navuga neza yuko sibwo bustar ona hari ahantu usanga utohamagagwa bivanye na zimwe mu foto za kujya bavuze ati baradukurikirana barakuraba ibyo twigira zijya foto rero haraho zishika bakavuga ati uyu muntu ndushobora kumuhamagara mu bintu binibi by the way reka twigire kuri round table indirimbo ya Vishu Love ari kumwe na Ala Flow imaze ukwezi kumwe kuri YouTube channel ya Vishu Love yego n'indirimbo ufata nk'iki Vishu round table novuga ngo ni indirimbo nziza bwa mbere bwa kabiri ni indirimbo ibandanya kuza gushimangira ko Vishu umugambi wiwe wo gukorana n'abandi baririmbyi ba hano mu Burundi benshi bahora bidoga ngo sinkorana n'abaririmbyi ba hano mu Burundi mugabo ubungira baratanguye kubibona ko ari vyiza umugambi rero uza kubandanya n'ubundi bashimangira ko Vishu ivyo yemeye abishitsa biciye muri The Fighter Production ni indirimbo rero mfata nk'indirimbo y'icitegererezo nkako uravye na text uko indirimbo yanditse ni indirimbo yanditse neza ikeburira abacanke bariya kumenya ico bari no gushiramo ingufu cyane ngo bakore kubera ko iyo wakoze burya nta muntu yishwe n'ibikogwa iyo ukora ufise vision urashika aho wifuza gushika ariko kandi n'Imana ikabigiramwe uruhara mbige ku bantu badatahora cyane icongereza round table warushatse kuvuga iki Vishu ni imeza y'umuzingi ni hano urana nkino meza twicaye yo nuko ari ntoya ni imeza y'umuzingi donc n'abantu bahana ivyiyumviro bicaranye ku meza wewe ugaterera icyiyumviro n'ujya gaterera n'ujya nanje nkajamwe n'ujya gashikirwa mugabo navuga ngo ni muri vya vyiyumviro vyo kubaka guteza imbere swat igihugu canke ivyo buri kurakora kandi biba bivuye muri kwa kuntu umuntu abavuye kure sivyo uba waravuye kure warasiragorinze ugasanga hariho n'abatakwizera mugabo hacavuga ati Imana igukura mu busa sivyo Imana igukura mu busa ukigoke wavuye hamugaca uti reka nanje nkore nshiremwe inguvu kubera ko ahari shaka vyose birashika kandi birakunda kabisa abaye note guhitamo Ala Flow siwe wenyene ari mu ndirimbo za Vishu andashaka kuri round table ko ari imeza like y'umuzingi by the way why not guhitamo gukorana na Ala Flow muri round table
uretse ko The Fighter Production ivyinjiramo cyane nka lebo yanje Arafro nibaza ko nabumvirije iriya ndirimbo ijwi ryiwe birahura na style ijwi ryiwe birahura na style birahura na arrangement iri muri iriya ndirimbo kandi ijwi rigomba kumacingana n'ukuntu twari donc igicapo twari twahaye indirimbo ahubwo nuko abantu batarabona video ibi ndiko ndavuga vy'igicapo nivyo bazoca babona neza muri video ego kabisa ni indirimbo abafana bakiye gute feedback cyangwa se bamwe mu bafana bawe ni indirimbo nabakiriye gute Vishu indirimbo yakiriwe neza ushima yakiriwe neza aho nsanzwe mvugiriza mu bubare butandukanye indirimbo barakunze kuyisaba niyo ndayiririmbye urabona ko abantu bakoma amashi bariko baranumviriza ukabona ko ari indirimbo nubwo umuntu aba yacerewe kuza muri za concert Twitter live arizo benshi bita karaoke wumva bariko barayisaba cyane ugaca wumva ko ari indirimbo ishika ku mutima abantu apari uko ari indirimbo y'ubutumwa ahubwo ari n'indirimbo ifise n'umudiho umuntu ashobora gutamba amemta akaba ashobora no kumviriza ikagira n'iki musigiye kabisa ndibaza mwavyumvishe twari kumwe na Vishu Love ariko imbere ko turangiza hari benshi mwiyumvira ati kubera iki Vishu atamutanguje aririmba iyo bidatanguye birahereza nashaka Vishu turangiza ikiganiro aturirimbira round table let's go Vishu oya reka Imana yitwa Imana iyo nibutsi iyo navuye amozoza kwa gukoroka aha mumbona nambara amakoti narigeze kuba umuborayi aha mumbona namavewiti narigeze no kuba umusiti ntukigere ugaya umuntu utazejo hiwe ubuzima bagenzi n'ukuri n'igitangaza twicara kuri round table voilà wagwana ayo majambo ariko ntibaze kutigeze kuba umusiti erega twebwe baririmbyi iyo turirimba ibibo mu bantu nituririmba ibivuye mu ijuru turirimba ibiri donc umubano mu bantu ni message imeze neza nibaze cameraman wafisa wavuye man cameraman ushobora gusanga yari umusiti bada kuri umusiti imbere ya kamera ugasanga je nayika ariko by the way Vishu reka ndagushimire sana Vishu akwicarana na Vishu imbere ya kamera nibaze ko aragateka kurije ko Vishu ni izina rikomeye ni izina nakuze numva muno muziki nibaze neza yuko kutwitaba ari teka idasanzwe Vishu reka ndagushimire sana papa urakoze cyane radio nshimire n'abariko baradukurikirana namwe mwakoze kuduha uyu mwanya kubera ko hari abatawutanga ariko mwebwe mwiyumviriye kuduha turabakengurukiye cyane n'undi munsi ngira nimwadukenera muri management mwavuganye neza kabisa karibu kandi tuzobitaba tunamushimbira manager yaduhaye umuririmbyi wiwe Famba tumubwiye ati thank you so much kuri kamera wari kumwe na Zombie cameraman niwe yatumye image ibona imeze fresh sana niwe yatumye ibyo tuvuga byose uvyumva wari kurumva radio promoter sawa promoter bose mu gihugu Vishu Love ndabakunda cyane we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao yes sir let's get it Lloyd TV